bakunzi mwamudukurikira mu kiganiro igihe cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira mu cete ca gatatu ca Yohana murongo wa 2 gifise igice kimwe gusa. Icete ca gatatu ca Yohana gice ca mbere umurongo wa 2 gushika ku murongo wa 4. Hanse ngo mukundwa ndagusengera ngo umererwe neza muri vyose, uhora uhangaye nk'uko ubugingo bwawe umerewe neza. Kuko nanezerewe cane hamwe bene data baza bagashingira intaho ukuri kwawe yuko ugendera mu kuri. Nta wundi munezero mfise urutuyo kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Mukundwa nkundira ndakwibutse yuko ukumererwa neza kwawe, uguhangara cyangwa kugira amagara meza bihagaze kumererwa neza ku mutima wawe, ku bugingo bwawe. Iyo ariko aravuga ubugingo bavuga umutima, bavuga igice kitaboneka, apana umubiri. Imana ishimwe cyane. Ibi rero bitume uraba ingene ufata umutima wawe. Uko umutima wawe utera imbere, uko ukomera, niko n'ibindi bigenda neza. Byinshi ntibihagaze ku mufuko wawe, ntibihagaze ku byo utunze mu isi, bihagaze ku byo utunze mu mutima. Nico gituma rukeneye kugaburira umutima wawe cyane. Aratubarira ku murongo wa 3, kuko nanezerewe cyane hamwe bene data baza bagashingira intaho ukuri kwawe yuko ugendera mu kuri. Nta wundi munezero mfise urutuyo kumva ko abana baje bagendera mu kuri. Ukuri kuva mu ijambo ry'Imana. Urinde umutima wawe kwakira ibiboneka byose, ibigezweho byose birahinduka. Ibiboneka byose suko ari kuri. Hari ibintu bijana n'ibihe bigahinduka, ariko ukuri ntiguhinduka. Barayamaze basokura ati ukuri guca mu ziko ntigusha. Ukuri ukumireko. Mu migani avuga ngo ugure ukuri ntukugurishe, ntukudandaze. Ukuri Yesu yaravuze ngo muzomenya ukuri, ukuri kubahe kwidegevya. Mu butumwa bwiza bwa Yohana. Imana ishimwe cyane. Urondere rero ukuri mu ijambo ry'Imana. Usome, ugaburire umutima wawe. Kuko ngene umutima wawe ugenda utera imbere, niko n'ibindi byose bimera neza. Imana iguhezagire mu kurondera ukuri, mu gusoma ukuri kw'ijambo ry'Imana, mu kumva ico ijambo ry'Imana rivuga, gusumvya ibyo abantu bavuga hirya no hino. Abantu bakwarira ibivuye kugene bamerewe, banezerewe cyangwa bababaye, ivyo bigishijwe, ivyo babonye. Sivuze ko byose ari bibi. Abana ngo baca banka kumvira abavyeyi babo. Mugabo mukundwa, umenye ukuri kujanye n'ijambo ry'Imana. Imico irahinduka. Hari imico isuzugura abagore, hari imico isuzugura abagabo. Mu bihugu vya Afrika turashira hejuru abagabo tugacinyiza abagore. Waja muri ivyo bihugu vyitwa ngo birateye imbere vy'uburaya na hehe, bashira hejuru abagore n'abana n'amapusi imbwa, umugabo akamucinyiza. Urondera ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Imana iguhezagire cyane. Uwamusoma ijambo. Impanuro nkunda guha abantu no kubabwira gusoma igitabo c'imigani iminsi yose. Ni igitabo gifise ibice 31. Nukuvuga ngo ku munsi urashobora gusoma igice kirakufasha kumenya ukuri wogenderamo. Ni igitabo c'ubwenge. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, Imana igushoze guhagarara mu kuri, maze umererwe neza mu bugingo bwawe, maze umererwe neza muri vyose, nkuko umutima waguwe neza, nkuko ubugingo bwawe buguwe neza. Urakoze kudutega yombi, uragahezagire.